munsi wa gatanu igihe cy'isaha 5:05 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwaraturungikiye urwandiko rwasinywe n'umushikiranganje itariki 17 z'uku kwezi ruvuga yuko ibikorwa vyakozwe n'ikoraniro kaminuza itariki 12 n'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka n'itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ko ivyapfunditswe atagaciro bifise haba ku nyankamugayo haba no ku bandi. Ivyo rero twebwe tubibonye twaragize icyo dukoze, umushikiranganje twaramwandikiye turizera neza ko ubutumwa bwamushikiriye tumwereka yuko ingingo yafashe atarizo na buhoro kuko ivyo yishimikiza mu kugira afata iyo ngingo byose dusanga atari ivyo, tugakeka ahubwo ko yoba yatawe mu mutego n'abo bantu bigwa barandika ivyo bishakiye. Nkako kuvuga yuko amakoraniro kaminuza atateguwe sivyo. Amakoraniro kaminuza yarateguwe n'ibiro bikuru by'umugambwe kuko kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani muri 2022 ibiro bikuru twaricaye turavugana yuko ikibazo kijanye no gusubiramwo imihingo y'igihugu nk'uko leta yari yagishikirije ko natwebwe kidukorako ko indinganizo y'inzego z'umugambwe ibwirizwa guhinduka, kandi kugira ngo ihinduke nuko tubanza guhindura amategeko n'amategeko arugo